N'ikiganiro cacu twariko tumviza Charles Mukasi ariko kumbure arasubira nawe nyine aduhamvye aho tugeze turi kuvuga ku vyabaye mu 1993 mu Burundi hari mu kwezi kw'icumi. Charles Mukasi ndabona yagarutse, reka tumuhe umwanya nawe ashobore kuvuga. Charles Mukasi, namahoro, muratwumva? Ncamake nariko mvuga yuko acte de génocide no kuvuga ikintu circonstancié dans le temps. Baravuga ati iki kintu cagizwe na Charles Mukasi cabereye aha n'aha n'aha, isaha izi n'izi n'izi, ikiba un acte dont pénalement je suis responsable imbere y'umujije. C'est un acte, ce n'est pas abstrait. Nico gituma bavuga ati de génocide kuko yari une commission judiciaire d'enquête. Dr Emmanuel yabivuze, donc yari commission iri kwitegura les conclusions mu gihe babonye ko hariho des raisons zo kuba sentare mpuzamakungu zarizo. Icya kabiri nari navuze nashaka kuvuga cyari cyuko abasirikare nari nabyanditse mugabo ngira ngo nananditse bitari ivyo nagerageje gukosora. Hariho abasirikare bakurikiranwa ku kwica abafrodebu cyangwa abahutu, bon cyane cyane mu bagirizwa gukurikira ko bishe cyane bari mu bagize bagerageje kwicana ndai. Bon abo barakurikiranywe ntibigeze bagirirwa ikigongwe ngo n'abaprisonnier politique, mugabo abandi baragiriwe bitwe ngo n'abaprisonnier politique. Ega nabamubona mu ntwaro nabo bariko barahindukiza ngo genocide ntiyabaye cyane ngo ni double genocide n'ibindi bene ivyo. Sindiko mvuga ngo abajournaliste, ndazi ko hari habari muri leta no mu zindi nzego hari ababivuga. Icyanyuma nashaka kuvuga nuko harabaye genocide. Ibi rero basaba ko ce n'est plus une question à débattre yuko yabaye genocide nuko itabaye, ahubwo nituraba ubumuga abarundi bafise bw'uko bene ico cyaha kidahano. Dr Rugambarara yababwiye na commission d'enquête ingene yavuze ati impunité n'akaranda mu Burundi. Iyo impunité rero ibandanije ikabana kandi iriko irabandanya yitwa pardon, vyitwa ikigongwe. Ni ushobora kugira ikigongo cy'umuntu atagisavye. Ikigongo urashobora kugisaba imbere ya sentare, uragenda imbere ya sentare ukavuga uti je ndasavye ikigongwe ibi narabikoze, mugabo ntuza kubisaba hagati ya Mukasi na Buyoya na Minani n'abandi bene ivyo ngo magi yarashobora ndasavye ikigongwe naho nyine nta nico basavye. Bagenda twese tugenda tugaragaza ngo twarabikoze ngo mafungo ni demokrasi, ubundi ngo nariko ndikingira, ubundi ngo nariko ngira ibi n'ibindi ntazi bene ivyo. Donc le pardon c'était impossible. Jewe narabaye undi umukirisu narireze kwirega waragenda uti jewe naracumuye ncumura mbizi ncumura n'ibigira nkana ndasavye ikigongo. Tanka tarasavye ikigongo ngo baguca impongano dusubira mu bakirisu gusangira gira amahoro. Ego cyane, urakoze kandi ndagushimiye cyane gose. Kumbure mu bariko baradukurikirana hari oba afise ikindi ashikiriza gitandukanye nico batumire bo babashikirije, hari oba afise ico agomba kunganira aba badushikirije. Uwo bari hafi afise ico ashobora gushikiriza arashobora tujya kara tukamuha umwanya akagira icyo avuze, ariko sinzi ko Alphonse Rugambarara hari icyo wowe ufise nacyo kongera ko mu byavuzwe, haba mu bivuzwe na Charles Mukasi kuri ibyo by'abasirikare canke abo baprisonnier politique baciye bari kugwa mu gihe ca Buyoya. Allô? Oui docteur, turabumva. Wonsubiramwo ikibazo ko sinacyumvise neza. Ego nari mvuze ko vyo Charles Mukasi yarahejeje gushikiriza ko bamwe bafashwe bafunzwe ariko mu nyuma bitwa ba prisonnier politique barari kugwa hamwe n'abasirikare bamwe abatapfuye ntibarekuwe. Sinzi ko hari ico mufise commentaire mu bivuga. Bon nukongera ku ibintu uko yavuze ibyo ibyabaye n'ibyo, ariko ikibazo ca mbere twamye tuvuga kijanye na l'impunité
abo basirikare n'abandi bagirijwe ihonyabwoko akenshi ibyo tubona ni uko ari bato bafunzwe ariko recommanditaire n'ubu turacibaza ati ni gute no muri iyi raporo ivuga ati twavuze cyane cyane ku bijyanye na jenoside ariko parti ya mbere yerekeye ugushaka gutembagaza leta no kwica Ndadaye nabo bari kumwe les commanditaires et les mains qui tirent les ficelles ntavyo tuzi gushika n'ubu nicyo kimwe n'ibi bijanye n'ihonyabwoko nivyo turavuga Frodebu biranditswe muri raporo ariko muri Frodebu amazina n'ayahe ni ukuvuga ko hari gutegerezwa kuba nk'uko babisaba muri iyi raporo iyindi ntambwe yo kuvuga ati banaka nibo babyagiriza ni ukuvuga ko komisiyo yari gukurikira ari kuba ifise ububasha bwo guhagarika abantu ikababaza uko ibintu bimeze kuri iyi raporo uko yasohotse iyi raporo ni ukuri ivuga ukuri yanditse acte de génocide abantu bakavuga ati ni génocide kuri jewe aho siho hari ikibazo nyamukuru ni ikihe ni igiki gikurikira l'établissement des faits yarabaye ni iki gikurikira hakurikira guhagarika abantu kuvuga ati naba haba ku bijyanye na l'assassinat et le putsch l'assassinat du président Ndadaye et le putsch ku bijyanye na le génocide contre les Tutsi byanditswe neza muri iyi raporo il n'y a pas d'équivoque là-dessus la suite ni iyihe turavye la suite uko yagiye kuba nuko naho twaheza gusinya amasezerano ikete ryaragiye muri Nations Unies mu maraporo twasomye ya Kofi Annan arivuga yuko ikete ryashitse hararungikwa une autre commission yo kuza kuraba yuko la faisabilité ya tribunal ishoboka yarasohoye icegeranyo cyayo ariko iki cegeranyo kigeze kugira gushika naho hari ikete yanditse avuga ati turarushe no kugira amakomisiyo kuri kayi Burundi atana kimwe kiboneka ku makonklusion y'ayo makomisiyo rero igisigaye nibaza nuko niba hari abantu bifuza ko impunité ihava iyi raporo yobabera guide ama raporo yose yasohotse ku Burundi akatubera guide kugira ngo turabe ingene intambwe y'ukuri kuri ayo mabi yose yatumye abantu bapfa ayo mabi yohanwa nta kindi ngira najute nongere ko n'ikindi kubijanye mu ma conclusion nyene y'iyo raporo akunda kwibagira canke bavyirengagiza nuko ku kibazo c'akahise naho nyene hariho ivyo iyi raporo ibivugako nitwirengagize rero amakonklusion ya raporo tuyasome yose tuyatahure n'icyo dushobora gukuramo kugira tumenye koko ukuri kandi aboba bagize uruhara mu mabi yose yakoze ku Barundi atagwe dukumiriye ngo yoba yababaye kurusha uwundi n'ibindi oya nukuri ivyo tubihagarike tubone ko umurundi wese uwo ari we wese yababaye yiciwe abiwe akwiye kuronka uburenganzira bwo kubivuga kandi agasaba
y'uko ubutungane bwomubahiriza mu mubabaro wiwe. Ariko ndarondera mumbabarire kujanye na conclusion sur le passé, ndateba ndabitora ku bijanye na les recommandations. Il est important que tu meignes les recommandations. 488. Formuler des recommandations quant à la manière de réaliser la réconciliation nationale au Burundi et de rétablir la paix et la sécurité dans le pays dépasse sinon le mandat de la Commission, certainement les moyens dont elle dispose. On aurait tort d'attendre d'elle qu'elle opère des miracles, là où, en dépit des efforts intenses qui ne cessent de déployer, l'Organisation des Nations Unies et les autres membres de la communauté internationale ne sont toujours pas parvenus, il s'en faut de beaucoup, à prévenir, encore moins à inverser la détérioration constante de la situation. Pour s'être imprégné, 489, des réalités de l'intérieur du pays dans une certaine mesure, la Commission croit devoir souligner cependant qu'il semblerait que les efforts notoires de la communauté internationale soient axés sur la redistribution des pouvoirs au sein de l'élite politique et militaire de Bujumbura, et que le problème fondamental de la réinstallation des dizaines de milliers de Tutsis déplacés à l'intérieur du pays et des Hutus en exil, du freinage de la croissance démographique, de la création des possibilités d'emploi et de l'amélioration des rendements agricoles ne soit guère évoqué. Nous voyons vos situations, il y a Nyagihugu. « 493 et 494. Il ne faut pas oublier que dans la population actuelle du Burundi, il est des dizaines, sinon des centaines de milliers d'individus appartenant aux deux groupes ethniques qui se sont rendus coupables d'homicide à une époque ou une autre. À l'évidence, aucun système de justice n'a les moyens de les poursuivre, tous tant qu'ils sont. Pour que les principaux responsables de ces crimes puissent un jour être traduits en justice, les juges ou les procureurs doivent être habilités à offrir l'immunité ou des remises de peine aux simples exécutants ou participants en échange de leur coopération. Murumva ko ngaha à la commission yifuza ko les têtes abo nyene babituma ari bo koko baseruka, abanyagihugu abakiri bato ni utiliser tout simplement. Tout organe international, reka tubivuge kuko abantu bategerezwa gutahura koko intambamyi zikihari kugira ngo abantu barabe ingene bashobora kwevurirwa kuri iyi dosiye, kuko ni dosiye ikomeye cyane, cyane cyane ari uko n'uwuserukira Burundi aux Nations Unies yashatse yuko jenoside yo muri 1922 bayemeza, bavuga ko bayemeje muri Commission Vérité et Réconciliation, ata réconciliation tubona. Ivyo birakenewe yuko tubimenya byose, tukamenya ingene umuntu ashobora kuvyifatamo kuri iki kibazo gikomeye cy'ingoramutima cyababaje abarundi bose. Tout organe international chargé d'enquêter sur le génocide au Burundi doit être doté de moyens et de pouvoirs qui lui permettent d'inspecter tout fichier et dossier, d'ordonner la divulgation de toutes pièces, d'appeler des témoins, de faire réprimer en cas de faux témoignage, de garantir la sécurité des témoins et l'immunité ou des remises de peine en faveur de toute personne disposée à lui prêter sa coopération.
murumva rero ko urugamba ruracahari none rwoheza rugenda gute ivyo umwe wese ngaha arashobora kugira icyo abivuze ko ariko tumenye ko ayo macrime manini cyane azotegerezwa gutorerwa inyishu kandi n'abarundi bategerezwa kubisaba. Ego cyane Dr urakoze kuri byo mudushikirije ariko mwumva yuko kugira be ayo justice ikogwe mwumva yuko hariho ibintu bikigoye cyane hari abari ku murongo mbona ko kumbure bafise icyo boshikiriza icyo bokongera ko canke hari gitandukanye n'ibyo bavuze abandi André Nikwigize ndabaramukije mushinga nahe André Nikwigize yarasabye ijambo ndabaramukije kaze mu kiganiro. Murashobora kwatsa mikro yanyu André mukashikiriza twabahaye umwanya. André nitubumva kumbura uyundi afise icyo ashikiriza mu kurindira ko André Nikwigize umushinga na André Nikwigize yogurura mikro yiwe. No gira ico nshikirije gitonya kuco Dr Alphonse Rugambana yaravutse. Ego Dr Emmanuel murakoze ni nko kumwunganira na cane kugira ngo kuko nk'ibijanye no kuraba aho tugeze ku constater les lacunes ce qui manque ivyo nka byose turavyumvikanako ikibazo ni ingene twova hano ubwa mbere kugira ngo dutere intambwe twe kuguma muri iyi situation yo guconstata sans rien suggérer ko nk'ubu turamaze umwanya kandi ni vyiza kubiherako turamaze umwanya turiko tuvuga ingene commission d'enquête yasanze hariho ibitoshoboka ca bitashoboka muri urya mwanya kubera entre autres choses la gouvernance entre autres choses byo bita la situation de belligérance canke de guerre yari ihari ivyo birumvikana neza yuko muri 96 naho iyo commission bari kwishoka bayinoma koko ere kugira intambamye simbuze insurmontable en tout cas zigoye cane kugira ngo ishike kwanketa davantage nka hari force commune mu gihugu cose yakira intambara. Par contre ubu uturi 20 combien c'est presque 30 ans ibara riguye hariho ibyoroshe nk'ibya les responsables du Frodebu a fait comment on dit à traduire en justice tuere kuri le rapport yo nyene y'aba commissaire wa Nations Unies yo nyene ubwayo irivugira yuko yishimikiza entre autres choses un rapport précédent yari yakozwe en groupe d'association de ligue de droits de l'homme ni bako Human Rights Watch yarimwo FIDH n'ibiki yoyo yari yabaye un peu plus précis iravuga n'amazina ariko naho kwigumira kuri rapport ya Nations Unies les gouverneurs les provinces dont les gouverneurs ont sillonné les communes pour donner des ordres bien clairs de faire des abattis sur les routes de prendre en otage abatutsi abo barazwe Muramvya aracariho yonse ndarubagiye n'abandi boshotse no gukora banje mu ntuzenye mu mutwe kuvuga rero ngo ntituza aho duhera niho narimvuze nimba twemezanya yuko suffit pas de faire des constats qu'il faut faire des suggestions concrètes donc je vois ngo ntibaza aho bari guhera ico covamo ubwa kabiri c'est malheureux que hariho n'abatanguye gupfa mugabo iciza nuko ari bakivyiyemerera tutare je cité le cas ntibantunganya kihokone kandi aho yohera kubihakana agira ati nimba Frode bifite ico yagirizwa muri ijya myaka nije nayiyumvira nari idéologue plutôt parmi les idéologues nk'uyu n'uyu bref tout en gardant la notion de présomption d'innocence le bureau directeur du Frodebu par exemple c'est un bon point de départ nimba bayita bureau politique ou bureau directeur maniko bayita
ahasigaye selon les éléments bafise bakadisculpa abadisculpe abapoursuivi bakabapoursuivi ariko aho singomba kubatakora gutanga akarorero kuko je conviens avec vous yuko au moment où on se parle ata commission d'enquête iri kwirakora gusa niko nanka ko tusubira kubandanya dushirya nini biboneka ntibabona aho bohera igikurikira ni kijya cuko uvuga abumutumire un ancien dirigeant nk'uko Dr Alphonse Rugambarara abumuactiviste wo muri société civile abumuchercheur abumucitoyen lambda akeneye kugira ica propose kugira ngo igihugu coye kubakira kuri 30 ans et plus d'impunité contre donc le génocide ahera kukwibaza nyine ubwiwe ati qu'est-ce que je n'ai pas fait qui devait être fait qu'est-ce que je peux faire présentement que je ne suis pas en train de faire concrètement ou peut-être la dénonce. Si nous convoquons Nkurunziza en tant qu'individu, je parle en tant cette fois-ci que à ces jeunes, on n'a jamais cessé de dire que ce que vous êtes en train de faire, mwebwe murongo y'u Burundi, mwebwe les Nations Unies, c'est atypique, c'est inadmissible. Nulle part au monde on a laissé au pouvoir des génocidaires identifiés à accéder au pouvoir. Nico gituma, il faut reconnaître la réalité, naho ibiri dur, naho ibiri gênante. C'est pour cela que après 14 ans c'est à applaudir, à se congratuler les uns les autres ko amahoro yiraye Burundi kubera ageme Arusha or tukigira ko Arusha entre autres l'accusations abantu boyiporta le plus objectivement possible ari uko yahaye amnistie des crimes inamnistiables si ce n'est que au Burundi nico gituma abakoze igihonyabwoko bagajuye nayo partage de pouvoir bakaba rabutwininga bamwe bahora bagabura nabo au point de se retrouver en exil sans perspective claire de quand ils vont revenir. Ico orico gituma cyo gira uti ribi rya nyuma batabaye ntagasubire kuba yuko umuntu au nom de ce soi-disant réalisme politique atorera un génocidaire identifié ngo basangire ubutegetsi. Reproduire la même chose c'est qu'on n'aura rien appris comme histoire. Harina le cas yaba dukwegeye kuko c'est quoi ubu yarashengeye d'accord. Pierre Buyoya, je m'excuse de revenir sur sa gouvernance, je vais dire sa deuxième éruption sur le devant de la scène politique. Abaryoshye inkuru bahora bavuga ngo le retour, non c'est pas un retour, c'était un coup d'état, c'était un pouvoir illégitime iyo tuyihoze ndiko nevariwa intwaro kuba atabandanije akurikirana il avait ses raisons de ne pas le faire, c'est-à-dire ukurikiranya abagénocidaires nabo nyene baca bakubaza bati ibyo wagirizwaweho nibiki sauf que lui il en avait j'allais dire la tradition parce que depuis déjà 1988 yari yahaye amnistie abantu qui ont commis le génocide contre les Tutsis à Marangara à Ntega et dans quelques 5 communes zo mu Kirundo. Donc il ni point ya kabiri mvuze yuko il faut s'assurer de ne pas reproduire les mêmes fautes, les mêmes erreurs indépendamment des motivations qu'on se donne. Ntihage usubiramo les mêmes fautes. Ngomba kuvuga iki ngarutse encore sur les responsabilités individuelles. Arusha tuyifate ukwiri abayemera n'abatayemera abayemera birabasha mais ceux-là qui se sont retrouvés à Arusha à un moment donné a commencé je crois bien par le docteur Alphonse Rugambarara ils ont émis une série de réserves. Je ne vais pas les épingler individuellement. Mugabo, entre autres réserves émises à l'époque, combien d'entre eux les ont poursuivis comme il fallait? Je veux dire, s'en sont assurés du suivi. Est-ce que parmi ces réserves-là, ni hari n'izuko cette amnistie contre nature yovamo? Alors, se retrouver 20 ans, nous sommes en 2024, 24 ans après, à dire de toutes les bonnes choses, des manquements, sans reconnaître yuko on est là parce qu'on a admis l'inadmissible. Encore une fois, nico nifuza yuko tuva ngaha twumvikanye. Et enfin, il y a également, vous permettez l'expression, kuko tout en n'étant pas politicien quand même, on se permet parce qu'on comprend le jeu politique. Hariho de ces politiciens, je ne nomme personne, abiyumvamwo qu'il m'en excuse, nawe mbeshera, se comporter en politique comme un faux chrétien, aba asidi kuri Noël kubera ageze kurya umuceri n'inkoko zo ku Noël ku paroisse, c'est bien déplorable. Kuko sur le plan de la lutte contre le génocide, parce qu'il y a de coranije uno munsi, on a vu à des périodes diverses aba politiciens à un moment donné aribo batahura kurusha abandi ikibazo ca génocide impunité. 2001 amagaburanyamiga yari yeze nyakwera, c'est-à-dire après
le énième élargissement du Parlement de transition, igihe les nommés barasigaye basumba les élus, naho les élus baradukorewe nyabwoko. On s'est retrouvé du jour au lendemain avec un soi-disant groupe de parlementaires contre l'exclusion et le génocide. En 2024, il n'y a qu'une seule personne parmi les membres de ce groupe qui est encore sur la scène dans la lutte contre le génocide. Ni umupfasoni yitwa Rose Hakizimana. Hariho abapfuye je vais bien, ngo hariho abandi qui n'hésitent pas à mettre les bâtons dans les roues. Ceux qui luttent contre le génocide, je ne vais pas les nommer, bariyumva. Alors, niho naringize nti ntabyo kuwigira anti-génocide kubera hageze kurondera amajwi cyangwa kwikundwakaza pardon kuba rescapé. Ejo bundi sinsubira nta mazina mvuga, ejo bundi twarabibonye. Il a fallu que les Tutsis soient exilés en masse et avec les dirigeants, les activistes de la société civile yari imaze des années à étiqueter d'extrémistes, d'irréalistes politiques, ceux qui luttent contre le génocide, qui demandent à ce que l'on bannisse à jamais et les organisations génocidaires et les génocidaires identifiés. Eh bien, d'un côté, c'est très encourageant de voir que ce discours est repris, mais pour combien de temps encore? Nico nari ngomba kuvuga nti que ce ne soit pas bimwe by'abakirisi bashika abakizi kubera ageze kurya umuceri w'ukuntu hanyuma le lendemain ntimuhurire gusenga. Voilà. Nico, donc, pour récapituler, c'est ce que je viens de dire, hariho ico ko tutokwitwaza ngo ntitubona aho bohera pour enquêter sur les responsabilités du FRODEB. Twavuganye les noms cités, nariko ndarekapitula mugenzi. 2, hariho le bannissement, s'assurer de ne plus reproduire ces erreurs, ces fautes du passé, peu importe le motif. Et 3, s'assurer de bien distinguer la lutte pour la justice, donc la justice pour les victimes du génocide d'un côté et d'un autre, les politiciens. Ego cyane murakoze Dr Emmanuel. Mu gihe André Nikwigize ndamubona yasabye ijambo, namuhaye uburenganzira ariko ndaba kuri ekran yawe wemeze hari uyundi yoba afise ico agomba gushikiriza, uwo bafise ico agomba gushikiriza hagera. Ego karibu, murashobora kwatsa mikro yanyu. Ego ndabashimiye kuri kiganiro mwashoboye gukora, kandi nkabashimiye abatumire bose bariko baratuha des informations. Donc twebwe tukiri bato peut-être tutigeze turonka cyangwa turiko turaronka no munsi. Rero numvishije bon twatanguye ku bintu tuvuga 1993 génocide des Tutsis. Bon, aho urumva ko turiko turavuga par rapport à une ethnie, donc ce qui veut dire ko hari n'indi ethnie hari natwe tugiye kubyirengagiza ko hari abahutu. Hano no munsi sinabonye abahutu benshi, sinzi nimba bahari nabo barashobora kuduza urutoki bakavuga ibyabo, kubera ngira ngo Dr Emmanuel na Dr Alphonse basangiye ubwoko. None umurazi by'iwacu ko turabira rimwe nimwe umugwi urimo abantu benshi umengo baba ariko baravuga bimwe. Rero karagaciyemo jewe en fait parmi les jeunes qui étaient bon novuga 1993 twari tukiri bato, ntitwamenye icyabaye kandi ntitwabyumva neza. Rero nashaka quelques éclaircissements par rapport à yayo maetni abiri y'abarundi y'uburundi cyangwa yo mu karere, kubera twatanguye avec l'historique. Ngira ngo ni Dr Alphonse yatanguye adusigurira ukuntu abazungu baje finalement bakatumélange aho twari dufise un système politique en place, baraza bagira une certaine exclusion. Aho tuzi lorsqu'il y a exclusion, il y a frustration, il y a violence, il y a harahantu bamwe bakumirwa, abandi bakaba même bakabakura ibyabo bakabangaza. Donc tukaba twibaza aho hantu Dr Emmanuel mwe mubyumva gute par rapport à ça? None ntimwumva ko hoba harabayaga une certaine frustration? Icyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri no chanza par rapport au mot génocide. Le mot génocide est un mot qu'on utilise dans toutes les sauces et la région. Mais généralement, comme je dis dans plusieurs spaces, surtout même ceux que j'anime, le mot génocide est un mot politique. Dr Emmanuel, à chaque génocide, absolument, il vous dit quoi tout gusa.
iby'abahutu ce soit 72 69 ou 65 non c'était des massacres, c'était des crimes contre l'humanité. Oui, on accepte cela, mais un mot unique doit interpeller la majorité, doit être un mot génocide, kandi yakorewe abatutsi gusa, ko abahutu nibigegwa bagira génocide kandi bigeze biba hariya muri rya region. Imaginez-vous. Rero nkaca nibaza none Dr Emmanuel, mwe mubivuga ko iki kw'icyo kintu, ce mot génocide est-il une appellation exclusive? Il y a une certaine catégorie de la population, kubera aho hantu naho byoba bizanye izindi ngorane. Ibindi bya kabiri, jewe personnellement je trouve que cela niho hari un problème muri kariya karere, kubera usanga n'igihe bagenda Arusha abantu batanguye kugira ntuza amaséparation bari bafite déjà amaséparation. Donc finalement on a réalisé que ce n'était plus ibintu by'abatutsi n'abahutu, c'était une question de pouvoir. Bicaca bingarukana muri historique, nkavuga en 1961 burya parlement naturellement yari yuzuyemo abahutu benshi, ugasanga rero rimwe na rimwe byarazanye une certaine frustration parce que ils étaient déjà exclus, mais maintenant ils gagnent démocratiquement. Imaginez-vous, bagaca batwara babandi bari babakuyeho cyangwa bari barafashijwe n'abakoloni kubakura ku byo bari bafise. Donc arrivé en 2000, baca bavuga non, écoutez, qu'est-ce qui se passe dans cette région? Lorsque Abatutsi bari au pouvoir, il n'y a pas d'ethnie. Mais lorsque les Hutus sont au pouvoir, mais bon, écoutez, il y a des ethnies. Murumva rero aho hantu y'amasezerano burya ari Arusha surtout, numva ari ngorane. Quelqu'un a ouvert son micro, s'il vous plaît, regardez, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Ikindi cyanyuma rero nashaka kubaza Dr Emmanuel, kubera niwe mushakashatsi kandi abizi neza. Dr Emmanuel, murashobora kutubwira atari sura, atari morphologie, ni kihe kintu gituma umuhutu wo mu Rwanda, umututsi wo mu Rwanda, umututsi wo muri Congo, umututsi wo mu Burundi basangiye ubututsi? Merci beaucoup. Murakoze cyane Dr. urashobora ego murakoze neza. Reka manda muramutse, ndamushimiye sur les questions ziri plus précises que la plupart des autres twumva, naho zitaja nécessairement dans le sens de la lutte contre le génocide. Nkuko nkunda kubikora, reka mpere kuyanyuma. Muti uretse amazuru canke efase, ati bigenda bite kugira ngo umututsi wo mu Rwanda aba ari cyo kimwe canke yumve muko ari cyo n'umututsi wo mu Burundi? Reka nshoke nkubwira yuko kuba umututsi canke kuba umuhutu sont limités au seul critère géomorphologique, je veux dire géoanthropomorphique yonyene, ukureha ukusa uzogwa kure. Mbaye umuhisi izore rusikiri no yakunda kuvuga ati wotogwa n'abahumbira. Uti kubera iki? Urabona turi mu gihugu hageze igihe atari mugabo n'umenga birahaye birahera, bien sûr simeze ko byamana inkurikizi nziza canke mbi. Harashika igihe abatutsi n'abahutu bakarongorana, ariko imbere ko tuvuga ko barongoranye hanyuma hakazoba hari abavutse mu nyuma bakiyita canke bakita uko bitari, reka tubanze twibutsanye yuko hampande ikireho kubareha canke hampande data wanje n'ingene basa. Dr. Kumbure hari wasabye ijambo mu kurindira ko agaruka, reka tubanze duhe Maître Clement agira icyo ashikiriza mu kurindira yuko agaruka bandanye yishura kuri bino bibazo byahagera. Maître urashobora kwatsa mikro hama ukaturabuza ukagira n'icyo ushikirije. Urakoze cyane, ndabaramukije, sinzi ko mubunyumva kubwira bandanye. Ego turakumva cyane, turabumva. Urakoze, nta byinshi ngira gushikiriza kuko iyo raporo ubwa mbere ntayo ndasoma, mugabo ndagomba kumenya nk'ubazo tubaza abo bahinga numva bariko baradusigurira, kuko hariho ibintu usanga tudatahura. Ikibazo nja kubaza ubwa mbere gisa n'ikibazo wari wahereyeko, ari ikibazo wahereye kubaza Alphonse Rugambarara, uvuga ati mbega ibi by'amahonyabwoko avugwa, ati ayandi moko ko atavugwa,
canke ko adaseruka muri by'ihunyabwoko ni kubera iki? Icyo kibazo ndibuka ko umengo wagihereye ko nimba atari jewe nshobora kuba ntumvise neza. Inyishu rero ya Rugambarara ntiyanyuze, nawe nagomba kubisubiramo. Mbega ni kubera iki aya moko abiri y'abahutu n'abatutsi ariyo yama agaruka mu gihugu mu bibazo usanga byagiye birabaho, ugasanga niyo avugwa cyane, bamwe bitana ba mwana, bamwe mu mwakoze ihonyabwoko ry'abahutu, abandi mu mwakoze ihonyabwoko ry'abatutsi. Rugambarara ari mu ncabwenge sinzi nubaha muri iki gihugu kandi afise ivyati cyane kuri kahise k'igihugu. Nagomba mubaze mbega muri iki gihugu ari amoko ayabiri yonyene? Ico kibazo kubera ndabona Dr Rugambarara ntaraza ku murongo, ariko yariko arasaba uburenganzira bwo kugaruka ku murongo, ariko nibaza yuko kumbure aje ico kibazo mwoca mukimubaza. Ico rero nari ndakivuze mfatiye ko muri iki gihugu turabona hari ibintu byinshi usanga bivugwa, ariko ugasanga bamwe bose bama bariko bagomba guhisha ukuri. Nivyo iki gihugu caragiye kirabamwo ubwicanyi butandukanye, ariko ikintu udashobora kwibaza canke kuvuga, ntushobora kuvuga 93 wibagiye n'ibindi bihe vyagiye birabaho imbere ya 93, kuko urabona ubwo ivyo kuba abarundi bagiye baricana ni ibintu vyabereye mu myaka ya 60, 72, za 88. Ni ibintu rero usanga bifise imizi kure, bisaba kwiga cyane no kuvuga uhereye aho vyahereye. Ikindi rero ngomba kuvuga ni iki, abavuze ngira ngo na Dr Emmanuel ndamubona, hari ikibazo bavuga cyo 93 hagati yuko haba ihonyabwoko, ico bita ihonyabwoko ryo 93. Nagomba mbaze hagati yuko bavuga yuko haba ihonyabwoko n'iyitwa rya Ndadaye uba hatanguye, ico shatse kuvuga n'iki, nuko ubwa mbere ibi bintu byo kuvuga ihonyabwoko si ibintu bikorwa n'abantu. Ihonyabwoko kugira ngo ribeho, ubwa mbere haba harimo ukuboko k'ubutegetsi. Uvuze rero ko habaye ihonyabwoko, uca ugomba kuvuga na leta yasize mu ngiro ihonyabwoko. Mbanza uri ndiko uraja kubishura, je ndiko ndabaza no kutamenya kwanje, birashoboka ko ari ugutatahura kwanje. Nico gituma turiko turahana ijambo no kugira ngo dufashanye mu bumenyi. Rero nkavuga ati inyuma y'uko Ndadaye apfuye niho habaye ibintu by'ukwicana hagati y'abarundi. Urumva rero kuvuga yuko habayeho nyako 93 sindabihakanye kandi ntavyo nemeje, mugabo kaje ugomba kwibaza ati kugira ngo wemeze ko habayeho nyabwoko ugomba kubona ukuboko k'ubutegetsi kugira ngo ihonyabwoko ribe, kuko nashaka kuvuga ngo abantu bahagurutse ngo bica abandi ngo cugite ihonyabwoko. Ikindi naco ico c'ihonyabwoko urazi ko bisaba ama etape menshi kandi bigaca muri Nations Unies. Ico rero je nshaka kuvuga ciyumviro canje nikihe, nuko ugiye kuraba muri iki gihugu cacu hariho ibintu byo kutavuga ukuri. Iyo rero tutariko turavugana ukuri bituma tutazokira vuba, kuko hari ahantu usanga bamwe bose bikwegerako. Uravye igihugu kigizwe n'ibice vyinshi vy'abahutu nk'uko bamwe babivuga, hakabamwe abatutsi, hakabamwe abaganwa, hakabamwe abatwa, ariko kama wumva hari amoko yigize imana muri iki gihugu aribo bonyine ngo bigize victime, kumva bamwe bavuga ngo twebwe twarababajwe n'aba, abandi barabajwe n'aba. Uca wibaza ati mbega muri izo ntureka zagiye ziraba muri iki gihugu abaganwa ntibapfuye, muri izi ntureka zagiye ziraba muri iki gihugu abatwa ntibapfuye. Ugaca wibaza ati none abo babashirahe? Bo bavuga ko bagiriwe iki? Bagiriweho nyabwoko canke bagize accident bagwa mu bintu bitabarondera? Nkaca mpera mu 72. Mu 72 kugira ngo ubwicanyi bube, umuntu wa mbere batanguye kwica n'Intare Ndizeye.
gushika uyu munsi ntari ndizeye n'ikiziga ciwe ntituragitora twaranabasavye basi batwereka aho bamutaye mugabo baranse no kuhatwereka kandi abamwishe nibo batwaye guhera ico gihe cya 72 barabandanya kugeza aho bahereje gutwara ariko iyo myaka yose yaheze barisha umwami baramuhamba nk'imbwa iyo myaka yose irindira hera baranse kwerekana aho bamutaye ukaca wumvira rero abo bantu bameze uko bashobora gufata umuntu w'umunyacubahiro nk'uyo umwami yashobora kuba n'icibutso c'Uburundi ko higeze kuba intwaro ya cami bafashe bakicuka rero bavuga ati by'ukuri ntawe ndiko ndavuga ngo uvuga ukuri cyangwa uvuga ibinyoma uko kurafise petetre abazogushiraho kugira ngo umuntu muhinyuze bigusaba kubanza kugiranke yagize bikanagusaba kubanza gukoresha umwanya nk'uwo yakoresheje kugira ngo nawe ushobore kumenya yuko ibyo avuga atari byo ntawe no hinyuza mu bariko baravuga byo bose ariko ushaka kuvuga iki ni kubera ko abarundi batumenyera ko twovuga ukuri kumwe kuko ukuri kumaze kuba kubiri ugasanga abahutu bavuga uko abatutsi bakavuga uko bica bigaragara ko muri bose nta n'umwe bariko baravuga ukuri kuko iyo uri kurumviriza abahutu barafite ko bavuga genocide iyo uri kurumviriza abatutsi bakaba bafite ko bavuga genocide mugabo ahantu cangaruka genocide irafise ibintu novuga ibintu vyerekana ko haba genocide muri kimwe nzi ntasubirizwa genocide yamibaho harimo ukuboko k'ubutegetsi harimo ukuboko kw'abantu batwara rero ndashaka abo bahinga bagiye baratubwira kugira ngo urabona ko twatutse kuri iyi genocide y'abatutsi batubwire rero ati igihe abatutsi bicwa ni iki gihe tuvyita genocide intwaro yabiteguye ikongera ikanabishira mu ngiro ni aha nshatse kuvuga iki jewe iyo ndiko ndaraba ibintu vya 1993 ndabona yuko abo bana bivuze sindiko nkora mu nkovu abatutsi bavuga ko bagiriwe genocide ariko ngomvye kuvuga yuko hoba harabayeho akantu ko kwikingira inyuma yo yigandagurwa dandadaye miryo kuko urumva kwica umukuru w'igihugu cari ikintu giteye isoni kandi cari ikintu cahagurukije amakungu baca baravuga rero kugira ngo twemeze abantu canke dushobore gushigikira ivyo twakoze reka tuvuge ko bwa butegetsi bwariko burategura ihonyabwoko mugabo ikibazo kimwe nimba bwoba bwarateguye ihonyabwoko ntibwarose umwanya wo kurishira mu ngiro numva rero nimba barateguye ihonyabwoko ntibaronka umwanya wo kurishira mu ngiro ntiwoshobora kwagiza ubutegetsi bwa Ford kuko bwashize ihonyabwoko mu ngiro mu gihe bwaciye buburizwamwo ntibubandanye nsozerera aha rero mvuga ndasozereye nimba atara kandi bagomba ku oya ni kugira dukoresha umwanya ducunguza umwanya umwete kuko ndabona ari abantu benshi bariko barasaba kugira ico bashikiriza ego ariko rugambarara niyaza uje kumusubiramo ivyo bibazo vyanje ndashobora kudasubira kuronka ijambo hanyuma nimvuze rero nimba bavuga yuko ico gihe urumva ca 1993 igituma buyoya ibi bintu ashobora kuba atabihagazeko nibiye buyoya yarabizi neza kuko umukuru w'igihugu abafise abahanuzi mu buryo bw'amategeko no mu buryo bwa politiki buyoya rero yarazi yuko atandira sozi nishobora kwemera yuko habayeho nyabwoko ry'abatutsi mu gihe azi neza yuko igihe abantu bicana production yatwara igihe abantu bicana hari habaye kwica umukuru w'igihugu mu rindi jambo byari bigoye kwagiriza Frodebu canke kwagiriza abahutu ko bakoze igihonyabwoko naho vyoba ari byo kuko ivyo ni ibintu umuntu yibaza ntaho bizi ko vyoba ari byo naho vyoba ari byo biragoye kuza kuvuga yuko abahutu bakoze igihonyabwoko ry'abatutsi mu gihe atari bo bari ku butegetsi kandi ubutegetsi bari babwazwe rero nkavuga ati by'ukuri abantu bagerageze kuduha umuco kuri utwo tubazo tumwe tumwe dufise atari ugusubiramo ivyabaye gusa n'ivyavuzwe ariko baje mu ndangurakintu ya genocide badusiguriye genocide ibaho ryari yemezwa ryari ama etape ya genocide n'aya kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ati iki gihe harabaye genocide by'ukuri murakoze cyane ego urakoze cyane Andre ni kwigize mwasabye ijambo kuva kera urashobora kwatsa mikro mukagira icyo ushikirije hanyuma ya Andre ziri kunama nawe ndabona nawe nyene yasabye ijambo
André, Frank, oui, oui. mais none iki kiganiro cyaheze kubera abatumire nibahari tuza gusaba ibibazo bandi cyangwa twanirigara hano tugiye kwivugira. Reka tube tuhana amajambo abatumire nabahaye link kugira bashobore kugaruka kandi ariko mu kanya baragarutse ariko reka kumbure hari abantu hari nka na Mukasi arashobora kugira icyo ashikirije kuri ivyo uko nawe nyenda mubona ku murongo kuko afise byinshi abizi ko ariko reka gato André nikwigize agira icyo ashikirije kumbure nyuma baze gusubiza kwishura ibibazo bizoba byabajijwe murakoze. André murashobora kwatsa mikro yanyu kumbure mikro ya André ifite yo bifite ikibazo. Nadine ziri kunama murashobora kugira ico muvuze mwasabye umwanya. Murakoze sinzi ko munyumva. Ego turabumva cyane. Ego mwiriwe neza mwaramutse. Ndabaramukije amahoro ndabashimiye no kuri iki kiganiro mwaduteguriye kivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1993. Jewe ndayemera abandi niba batarayemera tuzobiraba tuzobikurikira. Nagira mbanze nishure kuri iki kintu c'amoko. Amoko hari abantu bagomba kubigira ibinyegezwa canke ibitangaza ariko nimba ari ikintu kiri evident mu Barundi n'amoko. Hari uwavuze ngo umenye ubwoko bwawe gute? Ubanza kumenya so yakubyaye. Iyo uzi so ukamenya sokuru wawe ukamenya abavukana na sokuru wawe bibaye ngombwa ukamenya na sokuruza wawe uraheze ukamenya ubwoko bwawe. Ico kiri clair. Ikindi nagira ngiru yahejeje kuvuga yitwa Maître nagenda mumenyeshe yuko kwabaganwa ari abatutsi jusqu'à la preuve du contraire. Ntibishoboka ko abaganwa bataba abatutsi. Mu gihe rero abaganwa ari abatutsi ikibazo ihonyabwoko ry'abatutsi biraraba abaganwa kuko niyo baja kubica ntibasobanura ngo bazutubwire ngo wewe ngo sokuru wawe ninde ngo n'umuganwa wa hehe. Babica ko ari abatutsi. Ico kiri clair kandi ntigikeneye doctor. Ikindi naco nagira mbanze mvuge ku byo yavuze ati kugira habe jenoside harinda kubamwo ukuboko k'ubutegetsi. Sivyo na gatoya. Turafise uburorero bwerekana ko jenoside iba ukuboko k'ubutegetsi kutarimwo totalement. Akarorero 72 mu Burundi harateguwe ihonyabwoko y'abatutsi rirakogwa biboneka neza ko le chef suprême w'igihugu President Micombero atavye yarazi. Bisigura yuko muri guverinoma yo hari bari babizi ariko bidasigura yuko ritari gushoboka kandi yaranashobotse atabizi. Ikindi naco twari kugenda ko ngiye kuvuga kuri iyi commission d'enquête harimo malhonnêteté de la part y'abagiye barategeka igihugu hakabamwo no gusuzugura aba victime biyo iryo honyabwoko ryo 1993 kuko ntushobora kuba waje kugira enquête uri kuri à la hauteur ya Nations Unies ngo bihere uvuze yuko byananiranye kumenya les responsables kandi uzi neza ko wamaze kwakuza d'une manière ou d'une autre le parti yateguye ikigisha ubwo bwicanyi. Naho wari kubaza umunyagihugu w'umurescape canke yoba yaranabikoze yari kukubwira ati twigishijwe kunuko. La preuve hari imvyino hari indirimbo hari amajambo. Ntushobora kuba uri Nations Unies ngo uze uvuge ngo vyananiranye ngo ntushobora gutora ngo le responsable ngo
ngo uwigishije n'uwateguye iryo honyabwoko harimo malhonnêteté hakabamwo nuko biboneka ko habaye guhengama uti bahengamye gute bamaze kwirengagiza ko Frodebu yakoze ihonyabwoko kuko uvuze Frodebu abayitwara bariho baracariho bagiye guhindukamwo CNDD uko kwirengagiza ko Frodebu yakoze ihonyabwoko yihutiye guhindura izina yigiramo CNDD yicamwe ibice bamwe bacika abasirikare bahora aba genocidere kandi babandanije bayikora iyo genocide babandanije bayikora gushika heza ne 2000 abo bantu baciye bazanwa ku butegetsi kugira ntibaze bagirizwe uti ninde yabazanye ku butegetsi twese turazi neza yuko akarorero kudetaya ntibantunganya nuko yibaza ko buya yagarutse ku butegetsi ikintu ca mbere cari gukorwa